Bakunzi imbonesha kure BTV Burundi ndabaramukije ndabifuriza ikaze muri aya makuru avuga no musi genekerezo rya 27 Munyonyo umwaka wa 2025. Florence Irankunda nje ngenda bashikirize mu nkundire ndayahere ku ngingo nkuru zikurikira. Ku bitaro by'abasirikare byo mu Kamenge hatunganijwe igikorwa cyo gupima ingorane zo kutumva neza kuri wa 27 Munyonyo. Ico gikorwa kikaba kigamije kumenyesha abantu ubuhinga bushasha bwo gusuzuma ibibazo byo kutumva neza butamenyerewe na benshi, hamwe no kumenyesha abagwaye uko bokwitura abaganga hakiri kare igihe bafise ico kibazo. Ivyo vyashikirijwe na muganga Mark Nimburanira, umuyobozi mukuru w'ivyo bitaro. Mu ntumbero yo korohereza abakunzi bishira hamwe Star Times, iryo shira hamwe ryarashizeho urubuga Star Times On, abakunzi baryo bashobora gushira muri telefone ngendanwa zabo kugira ngo babandanye bakurikirana ibica kuri urwo rubuga. Star Times kandi yarashizeho tuganuke two kwifuriza imisi mikuru yo guheza umwaka abakunzi bayo, turaza kubikurikirana muri aya makuru. Ndasubiye kubaramutsa ndabifuriza ikaze mu idonido ry'aya makuru. Mu ntumbero yo korohereza abakunzi baryo ishira hamwe Star Times ryarashizeho urubuga Star Times On, abakunzi baryo bashobora gushira mu matelefone yabo ngendanwa. Star Times kandi ikaba yarashizeho utuganuke two kwifuriza umwaka mushasha hamwe n'imisi mikuru ya Noeli abakunzi b'iryo shira hamwe. Bishikizwa na Prosper y'ubushobozi asa n'ujejwe kumenyekanisha ibikorwa by'iryo shira hamwe Star Times mu karere k'ubumanuko. Tubikurikire. Mu mpera z'umwaka abakunzi bishira hamwe Star Times barahabwa utuganuke n'iryo shira hamwe mu ntumbero yo guhimbaza imisi mikuru ya Noheli n'umwaka mushasha. Star Times kandi ikaba yashizeho urubuga Star Times On. Ivyo bishikirizwa na Prosper y'ubushobozi amenyekanisha ibikorwa by'iryo shira hamwe mu karere k'ubumanuko. Kira mu mpera y'umwaka buryohera abakiriya muri vya Noheli itanga uburusho kubaguze abonema wahoramwo imbere y'uko dutangura promotion nk'ubu yatanguye igenekerezo ya 15 kwezi kwa Munyonyo. Umuguze abonema yahoramwo nk'akarorero aguze Nova ya 15 ashobora kuraba ibuke iri hejuru yayo amezi abiri ariyo Basic. Uguze amezi abiri ya Basic aca araba ibuke ikurikira yayo Classic. Kuguza amezi abiri ya Classic tumwongera imisi 10. Hanyuma Star Times yacu irafise harabo kudandaza kumenyekanisha ibidandazwa by'abantu bamwe batandukanye ari twita publicity. Hama Star Times yacu yaroroheje ku miryango imwe yaguze amadekodeur aho yaciye ishiraho Star Times iyo mu matelefone bita Star Times On application. Kuri abo mu kuryohera imiryango hashiramo kuri decoder imwe hashobora kujako abantu batatu. Hanyuma ubu naho dushobora gutumirira abakiriya bacu kunyaragasa ahantu hose hari ivyapa byose vya Star Times mu makartier ekambere no mu gihugu cyose. Nkuko abandanya bimenyesha abakurikirana Star Times ku rubuga rwa Facebook barahabwa ubushimwe mu gihe bishuye neza ibibazo biba byabajijwe. Mwomenya ko ishirahamwe Star Times ryatanguye gukora ngaha mu Burundi kuva mu mwaka wa 2010. Ubuhinga bwa none bukoreshejwe neza burashobora gufasha mu kongereza ubwenge bw'ugwaruka. Nayo bukoreshejwe nabi bushobora gutuma ubumenyi bwabo busubira inyuma. Ivyo bishikirizwa na Sabiteka Micheline, umushakashatsi akaba n'umwigisha muri kaminuza nderabigisha NS, yanonosoye ibijanye n'ikoreshwa ry'ubuhinga bwa none mu gisata c'indero. Kurikira Micheline Sabiteka, umwigisha akaba n'umushakashatsi mu ishure nderabigisha NS. Tuvuze ubuhinga bwa none ni ikintu cagutse cane, aho turumvamo les réseaux sociaux arizo cane ugwaruka gwihutira cane. Uyu muzo wa technologie dans la technologie éducative aba jeune abana bakira moins de 18 bihutira cane izo réseaux sociaux, ama plateforme ya Facebook, ya WhatsApp, Instagram, YouTube n'izindi mbuga mwenizo. Gwaruka nizo mbuga gwihutira cyane kandi rukunda. Izo mbuga rero ubwazo ntizari mbi kuko technologie yanswa ni iterambere.
ni iterambere nk'uko mubibona isi y'uno munsi ivyo bintu byinshi mu bisata bw'ubuzima bw'umuntu usanga iyo tekinoloji iguma igaruka mu bisata nka byose. Rero tekinoloji ubwayo ni iterambere kandi ntaho dushobora kuyihungira, ariko mu gihe ikoreshejwe nabi turashobora kuhahombera, cyane cyane les jeunes bashobora kuhahombera. Uti gute? Babona tekinoloji nk'uburyo bwo kunezerwa, gusamara, kuyaga, imbuga zo kuyagira ko nizo cyane cyane abajene bihutira gukoresha, kandi ugasanga ko bayaga ibintu ataterambere atanyungu biriko birabazanira. Bayikoresha mu kunoganza inyigisho ivyo bize. Uyu munsi l'enseignant n'est plus le détenteur du savoir. Uno munsi ubumenyi si umwigisha wenyene abufise, si umwigisha ategerezwa guhagarara kuri podium ngo abanyeshuri nabo bamere uku ngo bumvirize. Oya, uno munsi umwigisha c'est le guide. Les étudiants uno munsi tubafasha kubaka ubumenyi bwabo. Abanyeshuri ngegeza kubatahuza ko izo telefone zabo ngendanwa hariho n'abazita ngo WhatsApp. Usanga telefone barayihindura izina bayita ngo WhatsApp, si WhatsApp, smartphone. Kubera ko ari smart, menya yuko ico kintu ni igikoresho giteye imbere cyo mu buhinga buteye imbere. Nkaca rero ndabigisha nyene bategerezwa kuca exploiter, kugikamisha, kukivyaza umusaruro nk'umunyeshure, kukivyaza umusaruro mu koroherwa kunoganza ivyo yize mu gihe umwana yavyigishijwe neza. Kuko n'uwimu priva kayimwankira wewe uzobimwankira bikunde, mugabo azoja kumugenza itore, azoja kumubanya itore, kandi ico gihe nayitora mu kinyegero azoca ayikoresha bimwe bitari byo. Mugabo mu gihe rero umuvyeyi uzoba wayimuguriye ukabona ko uyimuhaye, ukaca umubwira ko rero ukamuha izo mpanuro z'ingene abwirizwa kuyikoresha kandi ukanabikurikirana, kandi nawe uwo muvyeyi ukamufasha kumumenyesha imbuga nziza. Ku bitaro by'abasirikare mu Kamenge hari hatunganijwe igikorwa cyo gusuzuma ingorane zo kutumva neza kuri uyu wa 27 Munyonyo umwaka wa 2025. Ico gikorwa kikaba cari kigamije kubegesha abantu ubuhinga bushasha bwo gusuzuma ibibazo byo kutumva neza. Ivyo bishikirizwa na Mark Nimburanira, umuyobozi mukuru bitaro by'abasirikare mu Kamenge. Ni inkuru dukesha mugenzi wacu Elvis Munyaneza. Ubuhinga bushasha bwo gusuzuma ingwara zo mu matwi butaramanywa na benshi ni imwe mu ntumbero yatumye hatunganywa igikorwa cyo gusuzuma ku buntu abafise ingorane yo mu matwi kwerigenekerezo rya 27 Munyonyo ku bitaro by'abasirikare byo mu Kamenge. Bivugwa na muganga Mark Nimburanira, umuyobozi mukuru w'ivyo bitaro. Nk'uko mubibona ngaha ku bitaro by'abasirikare byo mu Kamenge, twatunganije igikorwa cyo gusuzuma ku buntu abagwayi bafise ingorane zo mu matwi. Intumbero ya mbere nuko mu byo dusanzwe dukora turota ineza y'umunyagihugu afise amagara meza, tutibagiye umunyagihugu afise amatwi akora neza. Rero ngaha nkuko dusanzwe tubishira mu ngiro mu civugo dufise, nuko turota tuzana n'ubuhinga buba busanzwe butahari muri ya ntumbero yo kwitaho neza abagwayi. Rero twatumye ko ngaha ni kugira ngo dusuzume izi ngwara zo mu matwi, hanyuma abo dusanzwe bafise izo ngwara turaba ingene twobatunganiriza, kubera ubu turafise ubushobozi. Mutubwo bushobozi n'ubuhe, ni naco gituma dusa nuko twabahamagaye. Ubu dusigaye dufise abahinga bazi gusuzuma abagwayi bafise amatwi atumva neza, hanyuma iyo bamaze kubona urugero bagezeko baraheza bagaca babaha ivyuma arivyo bita amaproteze kugira ngo bashobore kumva neza. Rero tumaze iminsi, haraciye nk'ikiringo kirenga umwaka, ivyo dusanzwe tubikora ngaha ku bitaro by'abasirikare byo mu Kamenge. Tukibaza yuko ngira benshi ntibari bwabimenye,
ni nako karyo rero kugira ngo dushobore kubibwira abanyagihugu, haba abo ngaha mu gihugu eka n'abanyamahanga bari ngaha mu gihugu, bamenye yuko ubwo bushobozi tubufise ngaha ku bitaro by'abasirikare byo mu Kamenge, ntibazoreke kuza kutwitura igihe bazokumva yuko bafise ingwara zo mu matwi, igihe bumva yuko batanguye kutumva neza, bazoze kwisuzumisha. Turafise abahinga bakwiye bazobasuzuma kandi bace babavura bibereye. Muganga Mark Nimburanira aramenyesha ibimenyetso bimwe vyotuma umuntu yitura abaganga hakiri kare. Ibimenyetso icambere nyamukuru kandi gikomeye ni kumva yuko iyo bariko barakuvugisha utumva neza, ukatangura kuza urasubizamwo umuntu ivyo ariko aravuga, urumva yuko uko wahora wumva yuko vyagabanutse. Iyo bitanguye kugabanuka rero, woca utangura kwegera muganga asuzuma ivy'amatwi akakurabira urugezo bigezeko. Araheza akabona yuko ubumuga butanguye kuza, yuko hakeneye yuko hari akuma wokoresha. Ico gikorwa co gusuzuma ku buntu abafise ingorane zo kutumva neza catunganijwe n'ibitaro vy'abasirikare mu Kamenge bifashanije n'ikigo citaho ingwara zo kutumva neza Caleb. Inyuma y'aya makuru avuga ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi, mudukundire tubacishirize amakuru avugwa irya nino mu makungu. Guca Guinea-Bissau abasirikare baratangaje kuri uwa gatatu igenekerezo rya 2026 Munyonyo ko bafashe ubutegetsi bw'igihugu bwose, ko bahagaritse ivy'amatora kandi ko bugaye imbibe z'igihugu mu gihe igihugu cari kirindiriye ivyavuye mu matora y'umukuru w'igihugu n'ayabashinga amateka yabaye ku munsi w'Imana uheze. Mu gitondo harumvikanye amasasu hafi y'ikirimba c'umukuru w'igihugu, abantu bambaye impuzu z'igisirikare bafata ibice vy'ibarabara rinini rigana muri ico kirimba. Iki gihugu co muri Afrika y'uburengero kizwi cane kubera ibibazo vya politike, kikaba kimaze kubamwo incuro zine itembagaza ry'ubutegetsi hamwe no gushaka guhirika vyinshi kuva catandukana n'abakoroni. Kuva mu 2020 ibihugu nka Mali, Burkina Faso, Niger na Guinea Conakry vyahuye n'itembagazwa ry'ubutegetsi n'igisirikare. Ku muhingamo umukuru w'igisirikare Denis Chana arongoye igisata c'igisirikare kijejwe kurinda umukuru w'igihugu yicaye mu nama kikujwe n'abasirikare bitwaje ibigwanisho, yabwiye abamenyesha makuru ku cicaro gikuru c'igisirikare ko ubuyobozi bwo gusubiza mu bintu ku buryo bwizwe n'amashami yose y'igisirikare aribwo bufashe ubutegetsi gushika igihe kitaramenyekana. Yamenyesheje kandi ko ibikorwa byose vy'amatora vyahagaritswe, ko imbibe z'igihugu zose muri ico gihugu haba mu mazi canke mu kirere zugawe, hamwe no gushiraho ingingo y'amasaha yo kuguma muhira ku nguvu. Mu mabarabara y'umugwa mukuru wa Bissau haca ingenzi nyinshi, ku mugoroba habonekamwo agacerere. Ku masaha y'ijoro abantu amajana bagenda n'amaguru canke mu mamodoka bahungiye kure yaho ingoro y'umukuru w'igihugu iherereye, mu gihe amasasu menshi yumvikanye inshuro zitari nke. Menyesha makuru yabajije umwe mu bategetsi bakuru mu gisirikare, yemeje ko abantu bamwe bamaze gufatwa. Muri leta zunze ubumwe za Amerika naho abasirikare babiri bo mu gisirikare ca leta zunze ubumwe za Amerika bararungitswe ku mugwa mukuru aho bariko baravurirwa mu bitaro bakitswe n'amagara nyuma yuko barashwe n'umugabo w'umunya-Afghanistan yinjiye muri Amerika mu 2021 nkuko vyemejwe n'ubutegetsi. Donald Trump yagirije ubutegetsi bwa Joe Biden ko bwemereye abanya-Afghanistan kwinjira badasuzumwe igihe Kabul yagwa mu minwe y'abanya-Taliban. Hafi y'inzu y'umukuru w'igihugu ku mabarabara abiri ni ikimenyetso gikomeye. Kuwa gatatu igenekezo rya 2026 Munyonyo abasirikare babiri bacungera igihugu barafashwe hafi ya Faragi Square hagati mu gisagara ca Washington. Abo basirikare bakomoka mu ntara ya West Virginia barajanywe kwa muganga mu maguru masha kubera bari bakomeretse cyane. Mukuru w'igisagara Muriel yavuze ko igitero ca bashikiriye. Iyo mpanuka yabaye ku mugoroba, abasirikare babiri barashwe hafi y'inyubako y'ikirimba c'umukuru w'igihugu, bose barakomeretse cyane. Uwakoze ico gitero nawe yarakomerekejwe igihe yafatwa n'abandi basirikare, ubu akaba apfunzwe icamaso.
kuri w'igisagara Muriel yavuze ati ni igitero categuwe cyane. Uwakoze ico gitero yari afise intumbero yo kwifatira abo basirikare. Abategetsi bavuga ko vyashobora kuba abo basirikare baguye mu mutego bari mu bikorwa vyo gukizura ahantu hakunze kuba abantu benshi. Bagirizwe gukora ico gitero yamenyekanye ku izina rya Rahimullah Lakanwal, umunya-Afghanistan yinjiye muri Amerika mu 2021 nkuko vyashikirijwe n'uwaganiriye n'abantu batari bake bo mu bushikiranganje bw'umutekano, ariko basavye kutavugwa amazina. Nkuko abimenyereye, Donald Trump umukuru w'igihugu ca Amerika yarishuye akoresheje imvugo y'iterabwoba n'iyihohoterwa rishingiye ku rukoba. Nikora ya makuru avugwa ijyanye no mu makungu dusozereka amakuru yacu twari twabateguriye, mubandanye mukurikira ibiganiro bica nka kumbonesha kure ya BTV Burundi.